Amashmesh kumana yacu. Makofi mengi kwa Mungu wetu. Amashmesh kuri iyo Mana. Makofi mengi kwa Mungu. Iyumvire ku Mana yawe. Jifikirie kwa Mungu wako. Iyumvire ingene washitse ngaha. Jifikirie jinsi umefika mahali. Hanyuma wiyumvire ku Mana yawe. Kisha ujifikirie kwa Mungu wako. Ubwire Imana yawe ati wakoze. Umwambie Mungu oyareka gusamara. Acha kuzubaa. Ariko wiyumvire ku Mana yawe. Ila ujifikirie kwa Mungu wako. Hari vyiza nabonye nashobora kugira ibanga. Hari vyiza nabonye nashobora kugira ibanga. Hari vyiza nabonye nashobora kugira ibanga. Ujya kwibera mu Mana ni vyiza cyane. Hari vyiza we. Hari vyiza nabonye nashobora kugira ibanga. Hari vyiza nabonye nashobora kugira ibanga. Hari vyiza nabonye nashobora kugira ibanga. Ujya kwibera mu Mana ni vyiza cyane. Hari vyiza. Hari vyiza nabonye nashobora kugira ibanga. Hari vyiza nabonye nashobora kugira ibanga. Hari vyiza nabonye nashobora kugira ibanga. Ujya kwibera mu Mana ni vyiza cyane. Amashmesh kuri iyo Mana. Makofi mengi kwa Mungu. Hari vyiza biri mu Mana. Kuna mema yako ndani ya Mungu. Hari vyiza twabonye. Kuna mema tuliyoona. Naje kukubwira uno munsi tuhumure. Amekuja kukwambia siku ya leo tulie. Kuko imitego y'abatezi y'umwami Yesu yayiteguye. Kwa sababu mitego yote ya Mungu amekuja. Imitego y'abatezi yayiteguye. Mitego yote amekuja. Bari bavuze ngo tuzorangiza umwaka. Walikuwa walisema ariko umwaka ugiye kurangira bose babireba. Ila kunaenda kuisha watu wakitizama. Visi ibimenyetso birenga kimwe. Binyemeza yuko uzangirira neza. Birahari Mana, birahari. Birahari Mana, birahari. Visi ibimenyetso birenga kimwe. Binyemeza yuko uzangirira neza. Birahari Mana, birahari. Birahari Mana, birahari. Binyemeza yuko uzangirira neza. Birahari Mana, birahari. Birahari Mana, birahari. Visi ibimenyetso birenga kimwe. Binyemeza yuko uzangirira neza. birahari Mana, birahari. Birahari Mana, birahari. Binyemeza yuko uzangirira neza. Birahari Mana, birahari. Birahari Mana, birahari. Yes, mashimesh kubana. Makofi mengi kwa Mungu. Ndabona ko bamwe baricaye barushe. Anaona pako wenye wanaketi wamechoka. Ndabona mu mwanya duhavana tubajana mu gisirimba. Anaona kwa muda mchache tutaingia ndani ya Ariko naje ukubwira ati imitego baguteze uno munsi birarangira mu ila izina rya amekuja Yesu. kukwambia mitego amekutega leo itaisha kwa jina. Babonye ugiye kuzamuka. Wameona anaenda kuinuliwa. Nabo baca batangura kugira imigambi yuko udashika mu masezerano. Na wakaanza kufanya mpangilio ariko urashika mu masezerano bose babireba. Utafika ndani ya ahadi zako wote wakitizama. Simbabuke Satani, Simbabuke umugabo wanje
Hezagire Imana iguhezagire. Keti na Mungu awabariki. Nari inyuma ntituraha hewa mukanya turaduga. Na kule nyuma tujapachilia kwa muda tutapanda. Imana ibahezagire cyane. Mungu awabariki sana. Dufise abashitsi ubu babaye abasangwa. Tuko na wageni wamesha kuwa wenyeji. Umwegereye amungumbirire ati karibu ku musozi w'Imana. Mwenye anamsogelea amkumbatie amwambie karibuni kwenye mlima wa Mungu NAOTH. Aha ni ku musozi w'Imana. Hapa ni kwenye mlima wa Mungu. Niho Imana itugirira neza. Ndo kwenye Mungu anatutendea vema. Niho hari ubuhungiro bw'abasi bacu. Ndo kwenye pako makimbilio ya maadui zetu. Hari abasi bariko baraguhiga. Kuna maadui walikuwa nikikuta. Hari abasi bakugiriye imigambi. Kuna maadui wamekufanyia mpango. Umaze kugira ngabo mabwira ati bayi ntitugisubire. Ukishafika hapa waambie kwa helini hatutaonana tena. Hari urukuta runiniya. Kuna kibambazi kikubwa. Kiri hagati y'abasi ngaha bacu. Katikati ya maadui zetu. Muze mubaze Dawidi ageze ku musozi NAOTH. Mumuulize Dawidi alipofika ndani ya mlima NAOTH. Byose byararangiye. Mambo yote imeisha. Nawe uno munsi ibibazo birarangiye mu izina rya Yesu. Nawe siku ya leo shida zinaisha kwa jina la Yesu. Baravuga ngo iyo utanguye ngo urugendo ngo habamwe ibibazo. Wanasema eti ukianza safari panakuwa shida. Ariko sivyo nizera mu rugendo rw'Imana. Ila sio hiyo tunaamini ndani ya safari ya Mungu. Ngo turi muri Yesu. Tukiwa ndani ya Yesu. Ngo byose Yesu arabinesha mu izina. Eti yote Yesu anashinda kwa jina. Ngo bazoduhanishano. Watakupa hata sumu. Ariko naco rizotugira. Ila haitatufanya chochote. Na aside bazoyiguha. Hata aside watatupa. Ariko nacizokugira. Ila haitatufanya chochote. Imana vyose. Mungu yote. Ibikuraho atawirinze gutabaza. Anatoa yote bila kuomba msaada kwa mtu yoyote. Na hariya twarose umumezisiye mushasha. Na huko tumepata mpiga vinanda mpya. Eka vyagorokaze ngaha tumwakire. Acha simame afike mahali hapa. Vyagorokoze ngaha mwana. Simama uje hapa mtoto. Amashi menshi ku Mana. Makofi mengi kwa Mungu. Imana iguhezagire. Mungu akubariki. Kandi karibu ku musozi w'Imana. Tena karibuni kwenye mlima wa Mungu. Ntabwo ari mu idini. Hapa sio ndani ya dini. Mu idini barankana. Ndani ya dini wanachukiana. Bakaguhora no kuvuza neza. Wanakupiganisha kwa sababu ya kupiga. Mu idini uvuze ubutumwa neza barabiguhora. Ndani ya dini ukihubiri vizuri wanakupiganisha. Ariko turakwakiriye. Ila tunakupokea. Ngabire zose Imana yaguhaye. Karama zote Mungu alikupa. Uzikoreshe. Uzitumikishe. N'izindi Imana itari bwaziguhe. Hata zingine Mungu alikuwa hajakupa. Wageze ku musozi wayo. Umefika ndani ya mlima wa Mungu. Uzakire mu izina rya Yesu. Uzipokee kwa jina la Yesu. Mukukwakira ucuraba icyuma cyose ushaka wicare kuri cyo. Kwa kukupokea utizame vinanda yote unapenda. Uriko arakubisa urabaho ushaka hose. Mwenye iko atakupisha ile unapenda ndo. Urabe hagice ushaka wicare ko. Tizama yenye unapenda ndo utumie. Ugendo fyonza amashimeshi ku Mana yacu. Makofi mengi kwa Mungu. Tugiye kuraba ijambo ry'Imana. Tunaenda kusoma neno la Mungu. Niko ndani ya Yesu naburudika. Nimo 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 ndani ya Yesu naburudika. Amashimeshi kuri Yehova. Makofi mengi kwa Mungu. Uno munsi siku ya leo mfise umunezero udasanzwe. Iko na furaha yenye sio kwa kawaida. Munezero mfise udasanzwe. Furaha iko nayo yenye sio ya kawaida. Nuko abana b'Imana bagiye kubohoka uno munsi mu izina rya Yesu. Ni kwa sababu wana wa Mungu wanaenda kufunguliwa siku ya leo. Nuko ibibazo bigiye kurangira mu izina rya Yesu. Kwa sababu shida zinaenda kuisha kwa jina la Yesu. Imana yambwiye ngo ndabatangarize. Mungu amewambia tutangazie. Igihe Imana yaguha amasezerano. Muda Mungu alikupa ahadi. Satani yaravyumva. Shetani alikuwa akisikia. Bya bindi wahora ubona uca
ucamwo bitagenda neza, yale mengine ulikuwa unapitia ntambara wahora ucamwo, unakutana mahali ulikuwa bwa unapita, bukene wahora ucamwo, ile fasi ulikuwa unapita, byari bigeragezo bya wa mudayimoni yumvise kugiye ilikuwa jaribu kuzamuka. ya ule pepo alikuwa alisikia Ariko Imana yambwiye ati birarangiye humura. ila Mungu amemwambia inaisha, tulia. Hasigaye ukwezi kumwe gusa, unabaki mwezi umoja tu ngo twinjira muri 2025, tuingie ndani ya mwaka wa 25. ibibazo byose birasigaye muri 2024, shida zote zinabakia ndani ya mwaka wa 24 kwa jina la Yesu. Umviriza, sikiliza, ntabwo ari inkuru, si habari, itangazo ryavuye mu ijuru. Imana yambwiye ngo ndababarire, Mungu amemwambia tuambie, yambwiye ngo ndababwire, amemwambia tuambie, atukurira waho waririye muri 2024, machozi ulilia ndani ya mwaka wa 24 unaisha. Samueli wa kabiri, Samueli wa pili 5:17, sura yake ya 5 mstari wa 17. twagiye umurongo wa 17, tasoma mstari wa 17, hanyuma no umurongo umwe wa 23, ni na mstari mmoja wa 23. Ni mistari miwili tu tufike tunafunga Biblia yetu. Turasoma. Maze abafilisitiya bumvise ko Dawidi yimikishijwe amavuta ngo abe umwami w'Abisirayeli, abafilisitiya bose baraduga baja kumuhiga. Dawidi abyumvise aramanuka aja mu isenga. Umviriza, sikiliza, ngo Dawidi abafilisitiya baramwumva. Dawidi wa Filistia wakamsikia, barumva ko yaronse amavuta y'Imana, wakasikia kwamba amepata mafuta ya Mungu, barumva ko agiye kuzamuka, wakasikia kwamba anaenda kuinuliwa, bajinama wakaunga sherehe kugira bahagarike imigambi y'Imana, ili wasimamishe mpango wa Mungu. baravuga ati nguwo arazamuka, wakasema huyu anainuliwa, baravuga ati nguwo agiye kurira indege, wakasema huyu anaenda kupanda ati nguwo agiye kuronka escort, eti ameongeza tena kupata, nguwo agiye kuduga garade, ndo huyu anaenda kupata, nguwo agiye kuzatanga ubuzi, ndo huyu anaenda kuwa anapana kazi. baraduga baza kumuhiga, wakapanda wakaenda kumkimbiza, bajinama bose, wakafanya sherehe wote, baja kumuhiga, wakaenda kumtafuta. Imana yabibonye ku buzima bwawe, Mungu ameyaona kwa maisha yako, iravuga ati humura, anasema tulia, abaguhize naho muzokwigera muhurira mu izina rya Yesu. utakutana nao tena. Yabwiye ngo ndababwira bariko baraguhiga, anasema waambie wanyako wanakutafuta, bagiye kumaramara, wanaenda kufezeka, bazoca kumuzinda bagusange mu carama, wataenda muzinda kukuta bageze mu carama uzoba uri muri vile, ukifika Charamu bagera muri vile uzoba uri Dubayi, bagera Dubayi uzoba uri mu Bushinwa, bagiye gupfa batakubonye mu izina rya Yesu, ntabwo bazokubona kubera Imana yamwe ngo ndakubarire, mw'ijuru hari Imana, mbinguni kuko Mungu. mw'ijuru barakoranye, bari kubiga ku kibazo cyawe, ese niki kigutera ubwoba, korera Imana wicecekere. mw'ijuru barakoranye, bari kubiga ku kibazo cyawe, ese niki kigutera ubwoba, korera Imana wicecekere. umviriza, sikiliza, yacutinya umwana w'umuntu, acha kuogopa mwanadamu, kuko mw'ijuru hari inama yawe, kandi hari inama yo kukugirira neza, bagiye kukubona, abahora bavuga ngo wambara agatenge kamwe kubera Imana yo ku musozi, abahora bavuga ngo ugiye kuva mu kazi, bagiye kukubona uri kuriririmbira, yangiriye neza, yangiriye neza, yangiriye neza, yangiriye neza, yangiriye neza, yangiriye neza, wangiriye neza, yangiriye neza. abasi bawe wadui zako bagiye kugwara umutima mu izina rya Yesu, wanaenda kuuma roho kwa jina, ugiye kubona baza bafukama, unaenda kuwaona hari abantu bariko bararizwa, kuna watu walikuwa
wakilia nuko ugiye gutera imbere, kwa sababu naenda kupiga hatua. Baragowe bagiye kukubona mu modoka nziza, wanaenda kupata haya wakikuona kwenye gari. Bamwe bahora bagira ngo uzopfa utagize mariage, wale wenye walikuwa nasema mtakufa bila kuolewa, barapfuye we. Sasa unaolewa wanakufa. Babona udandaza igihe cyose ari uguhomba, wanaona nachuza nyakati zote ni kukosa tu, bakabona udandaza iminsi yose ukagumurira, wanaona nachuza kila siku nalia, bagiye kurira, wanaenda kulia, aho bagiye kubona uviri Dubai, mahali wanaenda Dubai, uba telefona ngo ngwino mu ntegere, unawapigia simu njoo munisubiri, babandi nyene bazoza bakubarira, utasikia jinsi watakuja akikwambia ngo ntiyari jewe, eti hakukuwa mimi, burya yari naka, ilikuwa fulani, naka yakuvuze, fulani ndari kwa kikuteta, naka yakugwanya, fulani ndari kwa kikupiganisha. Zumubwira ati sinkeneye kumenya ivyaheze, umwambie sitamani kujua yaliyopita, ariko icyo nkeneye ni iterambere riri imbere, ila chenye na chunga tu ni. Tugiye kuri umurongo wa 23 mstari wa 23 twagiye. Maze Dawidi asigujuhoraho aramwishura ati ntuduge ngo mubisanganize, ariko ugende inkerera mu cyamo mubaturuke inyuma ahari abana n'ibiti byitwa imibaka. Amashi menshi ku Mana yacu, makofi mengi kwa Mungu wetu. Imana yaje kukubarira na Mose. Mungu anakuja kukwambia siku ya leo, ibwira Dawidi ngo ntuje kubasanganirira, ikamwambia Daudi usiende kuangalia, hari wibutse umugisha wewe nyene, kuna saa unajikosesha baraka peke yako, umwasi wawe ukaja kumugira umugenzi, adui yako unamfanya rafiki, umwasi wawe ngo ngwino dusangire, adui yako eti njoo tuchangie. Imana iravuga amaze kuyisiguza, Mungu anasema alipokuwa ati aba basi bawe eti tizama maadui zako, ntuje kubasanganira, usiendi kuwatizama. Uno munsi abakizwa bigira ibirofa. Siku ya leo Wakristo tunajifanya wajinga. Abona uri karamuyiga ngo dusangire, anaona yule mwenye kumtafuta eti njoo tuchangie, uri karategura kuguhishano nawe ukamuhaka, anayeandaa kukupa sumu na mpa karibu. Dawidi amaze gusenga Imana, Daudi alipoomba Mungu aramubwira ngo cha imera kumukiki, akamwambia pita pembeni, ubaturuka inyuma, toke nyuma, umwasi wawe utaratabagwa, adui wako kama hujakombolewa. Nta kamaro ko kugira ibiganiro, si hakuna chenye kinamaanisha muwe na maongezi, nta kamaro ko kumubwira inzira uza gutabarirwa, hakuna chenye kinamaanisha mwambie njia ya kukombolewa kwako, ayitegamwe imitego mu mwanya irakuma, kwa maana tatia mitego na itakumaliza kubera ubujuju bwawe, kwa sababu ya upumbavu wako. Ijambo ryaje kukubwira ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, neno linakuja kukwambia kuweni na akili kama za nyoka. Imana nigendana n'ibirofa, Mungu atembei na wajinga, Imana nigendana n'ibijuju, Mungu atembei na Imana nigendana n'abanyabwenge, Mungu anatembea na wenye elimu. Nimba uno munsi kama siku ya leo bariko barashaka kwica mariage yawe, wako wanatamani kuharibu ndoa yako, none uno munsi umusore araje kukuresha, leo kijana anakuja kukutongoza, ukigenda kubatangariza, unaenda kuambia oya ngo ari ugiye kuntwara, eti kuna yule anaenda kunioa, ngo yitwa nakayazananye ngaha, jina lake ni fulani ametikia mahali, no bace baza kumurondera ubwo nyene, watafika naenda kumtafuta kwa bazovuga sasa, tujya tahijo rujya ni maraya, watasema yule ni maraya, kubera ubujuju bwawe mariage kwa sababu ya ujinga wako ndoa inasimama. Nimba uno munsi kama siku ya leo uwo Imana yaje kukubwira ko ije gushitsa isezerano, Mungu amekuja kukwambia kwamba anakuja kutimiza ahadi, gira ubwenge, kuwa na akili. Dawidi ngo iramubuza ati reka kuja gusanganira basi, akili. Mungu akampa Daudi akili ya kuacha kwenda kukumbatia none uno munsi Imana yavuze ngo tukunda basi bacu, siku ya leo asema Mungu alisema tupende maadui zetu. Ndakubwire ko ngiye gusuma umukeke uri umwasi wanje, nikwambia kama naenda kuuza mkeke na uko adui sanga wayiguze yose wayimaze, nikutano umeziuza zote, uno munsi ari umwasi wawe uvuga kuza kurya umukeke, pako adui yako naweza mwambia kama utakula mkeke, akacaza gutanga komande yose akaca yitwara, anaenda toa komande ya yote anabeba, kugira urara utari y'umukeke, ili ulale bila kula mkeke. Reka kubivuga, acha kusema umwasi wawe adui yako muha umwanya muto,
Mpe fasi ndogo. Ntakamenya amabanga yawe. Asijui siri zako. Umwasi wawe. Adui yako. Ntakamenya imigambi uri kurategura. Asijui mipangilio yako kunaandaa. Ntukamubwire ngo mvuye hariya ngo mukibimba. Usimwambie natoka mahali sehemu fulani. Ngo mvuye kubonana na hariya ngo numwubaho. Natoka kuonana huko na mheshimiwa. Ajavuga ati yagiye gutabagwa. Atasema ameenda kukombolewa. Ubwo nyene ashikana ya makete kuri inkozi y'ikibi. Hapo ataandika vibarua kama wewe ni mbaya. Ashikana ya makete ko wamazaba. Atafikisha vibarua kama wewe ni mbaya. Kandi wari uwera. Na tena ulikuwa mtakatifu. Hari migisha yawe wari waraborotse. Na baraka yako umeziwia. Kubera ubwenge buke wari. Kwa sababu ya akili mbovu. Ariko Imana yambwiye ngo ikongeye ubwenge. Ila Mungu anasema na Imana yambwiye ngo ikongeye ubwenge. Mungu anamwambia atakuongeza. Babasi na babandi. Wale maadui zako. Imana yambwiye ngo iguhaye amaso yo kubabona. Mungu anamwambia anatupa macho ya kuwaona. Bavuze ngo mukunda basi banyu. Wamesema eti tupende waadui zetu. Ariko nanje nje ukubarira ngo. Ila yeye anakuja kukwambia. Usengera umwasi wawe. Uombee adui yako. Azamare ibihe birebire. Amalize miaka mingi. Uzugende na voitire na wakuraba. Utembee na gari yako. Uzugende na voitire na wakuraba. Utembee na gari yako. Uzugire mariage kuraba. Uzurangure mu Bushinwa kuraba. Azagira aravuga ngo ya. Uzugende kwicara kuri Tanganyika guceko. Umubwira ati bitesha. Umwambie habari yako. Nabwo nje kubwira ngo utembereze mu mudugu umwasi wawe. Sikuji kukwambia eti umbebe ndani ya gari yako. Umwasi wawe ni wamusanga mwibarabara. Adui yako kimkuta barabarani. Uramurihira bisi. Umulipie basi. Ariko ntuzi umutware mu modoka yawe. Ila simbebi ndani ya gari yako. Umwasi ni yagusanga ku meza uri kurafungura. Adui yako akikukutana ndani ya meza kuna kulia yako. Uramubwira ati genda wicare hariya baguhe mugana uje ngaho. Umwambie nenda uketi huko wakupe ila usije karibu yangu. Niyahinduka. Akibadilika. Mugira umugenzi. Mfanye rafiki. Ijambo liratubwira. Neno linatuambia. Ngo tugiranire neza. Tutendeane wema. Ngo na cyane cyane abo munzu yahe. Na sana sana wale wa nyumba ya Mungu. Ubu mbe nibereye ku kajage ka makadamia. Hivi kama iko kwenye jagi ya makadamia. Abarozi nchenda baha karibu. Wachawi wote wakaribisha. Ngo nawe ngo dusangire. Eti na wewe njoo tuchangie. Umwasi nawe ati baguhe jage wicare hariya ndi. Adui anamwambia wakupe jagi yako uketi huko. Nagomba ndababwire. Anataka waambie. Hari terambere wahagaritse mu rugo rwawe. Kuna kusonga mbele wamesimamisha ndani ya nyumba yako. Hejuru yo gukunda basi bawe. Kwa sababu ya kupenda maadui zako. Ukabamenera amabanga yose. Unawaambia siri zako zote. Amabanga yawe. Siri zako. Urayabwira abakunzi bawe. Ambia wapendwa wako. Uzoshima umwasi wawe. Utapenda adui yako. Umubwiye ijambo rizorara rimenyekanye. Ukimwambia neno italala na lijulikana. Chugumye fire hajya nyene. Unafunga fire pale pale. Chutangura umuhishi vyawe. Unaanza kuficha mambo yako. Tangura umubwira ati yambo. Uanze kumwambia jambo. Agusanze muhira ngo narinje ukuramutsa. Aikukuta nyumbani eti nakuja kukusalimia. Umubwira atoya turasubira kuko nari nsohotse. Umwambia tutaonana kwa maana nilikuwa natoka. Utumugarukira hepfo y'urugo. Urudilie tu chini ya nyumba yako. Murabe ko yarenganye. Utizame kama alishapita. Muchibona kugaruka mu rugo. Kisha urudie nyumbani. Ntabwo nje kubabwira. Hakuji kuambia. Ngo mugende mushire ukuboko mu kanwa k'ingona. Eti mwende mtie mkono ndani ya simba. Ego no munsi abantu benshi bishwe n'ubukene. Watu wengi leo wanalibuwa juu ya atari yo masezerano yabo. Isipokuwa ndo ahadi yao. Hejuru yo gusanganira basi bawe. Kwa sababu ya kuongea sana na maadui. Umwasi wawe. Adui yako. Igihe cyose yamenye ko Imana igomba iguha. Nyakati zote atajua kwamba Mungu anataka kubariki. Azoguhiga. Atakutafutisha. Yongera guhige. Aongeze. Azogerageza kuzibira amasezerano yawe. Atajaribu kuziwia ahadi yako. Umwasi wawe. Adui yako. Aryoherwa ari ukuteza amaboko. Anafurahishwa na kubaki huko kaombaomba. Wamumubwira ngo ndashonje. Ukimwambia niko na njaa. Bariko baranyishuza. Wako ananidai. Yo none birakarabaye. Yo sasa nateseka. Umwasi wawe acayumva aryohewe. Adui yako anasikia furaha. Ariko iyo umwasi waugiye. Ila adui yako akienda. Kamubwira ati meze neza. Unamwambia mimi niko sawa. Nta kibazo mfise. Sina shida yoyote. Agenda babaye. Anaenda kikasirika. Nico gituma mubona batankunda abantu. Ndo maana mnaona watu hawampendi. Ntabwo jewe nzanishira mu bantu bato. Yeye hajitimu watu wadogo. Kuko Imana iri muri jewe. Kwa sababu Mungu iko ndani mwake. Ni Imana idasanzwe. Ni Mungu mwenye sio kawaida. Nanje ndudasanzwe. Na yeye ni mtu kuko ngorana ni Imana ikomeye. Kwa sababu anatumika na Mungu mkubwa.
ariko ni waba umukozi w'Imana, ila ukiwa mtumishi wa Mungu. ngo jewe ntacyo maze, eti mimi sifai, ngo ukomeye ni Yesu, eti mkubwa ni Yesu. Urumuhimbiri, wewe ni mpumbafu. Nimba Yesu ari muri wewe, kama Yesu yuko ndani mwako, na urudasanzwe, na wewe uko mtu mwenye sio wa kawaida, uri muri wewe, kwa sababu aliyekuwa ndani nawe nasanzwe, na yeye sio wa kawaida. Kirazira kufa aho wicaye, sio kufa kuikama, kirazira kufa kugenze, sio kutembea jinsi unataka, kirazira kwicarana n'abazi, sio kuketi na wadui zako. Mumbwira ahantu Yesu yigeze yicarana n'umwasi, mumwambie mahali Yesu ameketi na wadui zake. Nimuze mukuvuga ngo Yuda, msije mkasema eti Yuda. Yuda ntiyigeze aba umwasi wiwe, Yuda akuwa adui yake, Yuda ntiyabaye umwasi wiwe, Yuda akukuwa adui yake, Yuda yabaye umukozi w'Imana adasanzwe, Yuda alikuwa mtumishi wa Mungu mwenye sio wa kawaida. Yataba Yuda wowe ntuburi ngaha, haingekuwa Yuda wewe ungekuwa mahali hapa. Yuda yaje gushitsa icyo Imana yavuze, Yuda amekuja kutimiza yale Mungu alisema. Mugabo yari kugura Yesu atari Yuda, hakuna wengine baba angetuuza isipokuwa Yesu. Kandi Yesu ni yari kuducungura Yuda atamugurisha, tena Yesu hangetukomboa bila Yuda amuzi. Mukomera mashini ari Yuda nawe, na Yuda n'umugabo, mpigie Yuda makofi kwa sababu na yeye ni mwanaume. Hari abantu baza batinya abana babo kubita ba Yuda, kuna watu wanaogopa kuita watoto wao wa Yuda, ariko Yuda ndamwemera ko ari umukozi w'Imana, ila Yuda namkubali kwamba ni yumvira ijuru ryarakoranye, zifikiria mbingu iravuga tuza gucungura abantu ninde, zikaulizana nani ataenda kukomboa wanadamu, na Yesu yaje afise ubwoba, na Yesu amekuja iko na uoga. Yesu arabona ibiza kumushikira, Yesu alikuwa akiona yenye atamfikia, arabona ati ibi bintu nemeye ndabihinduye, akaona akasema kweli yenye nimekubali Yuda, haingekuwa Yuda, Yesu yari yamaze kubihindura, Yesu alikuwa alishabadilisha, yarakwepa, alikuwa anakwepa, akajana akavuga ati Mana wapi bya bindi mbonye mtashoboka, anaenda nafasi moja anasema Mungu kwa kweli sitaweza, arafuka marasenga, akapiga makota kaomba, inugutirabira, jasho ikamfumuka, aravuga ati Mana, akasema Mungu, ikikombe kindenga, kikombe hiki kinipita, izi nkoni njewe ntazo ndinda, hizi fimbo mimi izi nkoni zirakomeye, hizi fimbo ni kali, aya macumu Mana aranyica, chuma bitaniua, kuko Yesu nawe yari yamaze kwambara umubiri, kwa sababu Yesu naye alikuwa alishavaa uwo mubiri wambaye, uyo mwili unavaa, nawe yari yamaze kuwambara, naye alikuwa alishauvaa umubiri w'ubwoba, mwili wa uoga, nawe akaba ari Imana ibona byose, na yeye ni Mungu anaona yote, arabona inkoni ziza kubera ku musaraba, akaona fimbo zitapigwa kwenye msalaba, aravuga ati je ibintu ndabona ni ngora, akasema kweli mimi ni shida, ati kubera ki tutarungika malaika Gabrieli kweli, akasema kwa nini hatukumtuma malaika Gabrieli, Yesu nawe hajya, Yesu na yeye pale, habuze gatonyi kugira wewe ntucungu, palikosekana ka kitu kadogo ili na wewe wayunguruje bwa mbere, alipiga hatua ya kwanza, arasenga igikombe ngo kigende, akaomba kikombe hicho, arasenga ngo inkoni bazihindure bazire, akaomba fimbo zibadilike, aravuga ati aya macumu nahave, akasema hii mikuki biranga kabisa, bikakata kabisa, arasubira arunguruza, akapiga hatua tena, akaja imbere arafukama, akaenda akapiga ati bibiko, ati izi nkoni Imana zihagarara, eti fimbo Mungu, ati izi nkoni ziramberera nabi, hizi fimbo uko kwikorera umusaraba sinza kubishobora, bigeze ngaho Amana, achia hapo Mungu, aravuga turahumbura kubitwa, akasema utapigwa tu, mugenza bati nawe izo wari kurakubitwa na Yesu yarazikubiswe, ambia mwenzako na wewe wihangane mugazirarangira mu izina rya Yesu, birarangira mu izina rya Yesu, itaisha kwa jina la Yesu. haza umugabo ari we Yuda, pakakuja mwanaume ndo Yuda, akamugura, akamuuza, baramufata, wakamshika, bashitse isezerano, wakafikisha ahadi. ntuzuvuge Yuda nabi, usimsemi Yuda vibaya, ubayeho kubwa Yuda, unaishi kwa sababu ya Yuda yashikanye isezerano, Yuda ametimiza ahadi, isezerano na wundi mugabo yari kubahuka Yesu, hakuna mwingine mwanaume nta numwe yari kubahuka Yesu, hakuna hata umoja angeweza kumuuzisha Yesu. hama abantu ngo Yuda yari yahuye, watu akasema eti Yuda amejinyonga, ndemeza ko Yuda ari mu ijuru, yeye anakubalisha kwamba Yuda iko mbinguni, kuko yakoze cyagezwe, kwa sababu ametumika, tuzomubona Yuda ari mu ijuru, tutamwona Yuda mbinguni. uwo mukiri ubanza ko yakoze nabi ninde, mwenye anaweza mkatia hukumu kwamba ametenda vibaya ni nani? haje mubona ngo yari yahuye, pale mnaona eti amejinyonga, musome mu bitabo,
Msome ndani ya kitabu. Abakoze neza bose, wenye wametumika vizuri wote, baduze mu ijuru badapfuye, wamepanda mbinguni bila kufa. Yuda nta kuntu yari gupfa. Yuda hakuna jinsi angekufa. Hajya mubona ngo yari yahuye. Pale mnaona eti amejinyonga. Ibikorwa byiwe byari bihagariye. Kazi zake zilikuwa zinaishia hapo. Ushobora kuba watanguye neza, unaweza kuwa umeanza vizuri, hanyuma ugaheruka nabi, kisha unamalizia vibaya. Hari abaririmbyi bahora baririmba bikemera. Kuna waimbaji walikuwa kiimba inaikubalika. Ariko uno munsi basanga muri Rugombo. Ila siku ya leo na wakuta uno munsi basanga mugwagwa baborewe. Leo na wakuta ndani ya bararambiwe, wamechoka. Ariko Yuda Imana yaramubonye atushikanye, urashikanije icagejo. Ila Yuda Mungu akamuona umetimiza hadi. Ubuzima bwawe buhagararire ngaha, maisha yako uze kubandanya ibindi, uendelee na ingine. Hari abapastori baririmba. Kuna mapastori walikuwa kiimba, akaririmba abantu bagahezage, wanaimba na watu wanabarikiwa. Mungu akubariki. Nuko nyene imembo tuyitangura kujya. Ni hivi mshahara tunaanzia ni hapa. Hari abapastori bavuga ubutumwa. Kuna mapastori walikuwa akisema habari. Basenga madaimoni agahunga. Wanaomba hata mapepo inakimbia. Mungu no munsi basanga habari. Ila kwa siku ya leo nakuta barabihevye kubera kurambirwa. Wameacha kwa sababu ya kuchoka. Igihe cyose Imana ihamagaye umuntu akiri mu kugororo. Nyakati zote Mungu anaita mtu kwa kunyoka. Iyo Mana ibigukunda. Huyo Mungu anakuwa anakupenda. Imana irashobora kubona ukozi by'ubuhizi. Mungu anaweza kuona umefanya vitu vya ushujaa. Ikabona kwejo atambaraga zo kubandanya. Inaona kwamba kesho hakuna nguvu za kuendelea. Ikavuga ati ndakeneye umwana wanje. Inasema nahitaji mwanangu. Abantu ni batinya gupfa. Watu hawaogopi kufa. Ariko batinya ibyo bakoze batarihana. Ile wanaogopa yale wametenda wa kutubu. Nagomba ndakubwira. Nataka nikwambie. Uno munsi. Siku ya leo. Tangura ugire imbono muri wewe. Anza kuwa na maono ndani yako. Tangura usenga Imana. Anza kuomba Mungu. Reka kwirukira ngo ube umukozi w'Imana. Acha kukimbilia ati wa mtumishi wa Mungu. Menye ingene abakozi b'Imana bagenda. Jua jinsi watumishi wa Mungu wanatembea. Hanyuma tangura uze ku karago. Kisha wanze kuja kwenye mlago. Usaba Imana iguhe amaso yo kubona. Uombe Mungu akupe macho ya kuona. Umenye abakunzi n'abasi. Ujue maadui na wapendwa. Igihe cyose uzoba ugitemberana n'umwasi wawe. Nyakati zote utakuwa ukitembea na adui yako. Imana ivuze ngo nje kukugirira neza muri uyu mwaka. Mungu anasema nakuja kutendea vema kwa mwaka huyu. Nibize bikanga abantu kigenda n'amaguru. Isishitui watu ungao natembea na mguu. Ushobora kubigiramwe uruhara. Unaweza kuunga iko mkono na wewe. Nutaraba basi bawe. Usipotizama maadui zako. Inzira zose barazizibira. Njia zote watafunga. Kuko nabo bafise imbaraga z'umwiza. Kwa sababu na yeye wana uwezo wa shetani. Wewe nawe ntunasenga nawe ngo ugire imbaraga. Nawe pia uombi Mungu akupe nguvu. Uraza kumunesha gute? Utamshinda kivipi? Nico gituma na telefone kavuye hanze. Ndio maana kasimu kakitoka nje. Ngo ndagenda kugirire neza. Nakuja nikutendee vema. Uchiuza gutira telefone umwasi wawe. Unaenda kwa zima simu adui yako. Ivyawe biciye bica muri telefone y'umwasi wawe. Mambo yako inaingia msimu ya adui. Abizibirira hajya nyene. Atafungia pale pale. Atangura kukuvuga nabi yo warugiye guca. Ataanza kusema vibaya. Ubwo nyene uzoyiga umugisha wari wa wizibiri. Hapo utatafuta baraka na ndio umefunga. Mwirinde gucisha ubutabazi mu matelefone y'abasi. Mujiazari kupitisha ukombozi ndani ya umuntu uri kuratira WhatsApp wari we. Tizama yule unaomba WhatsApp. Mbega aramaze kukugurira ni koka. Jiarisha kuzia hata soda. Ntushobora kumbwira ko nkunda tanico urama. Hauwezi niambia kwamba unanipenda bila hujanipa. Nani jage ya makadami urama ngo ndagukunda. Hakuna hata jage ya makadami ulishanipa. Sishobora kukwizera utarangurira n'igitumbo. Siwezi kukuaminia bila hujaniuzia hata kitumbo. Banze ndakigemenye ko ataburozi burimo. Nikule kwanza nisikie kama mwasi wawe azoguhana nishano. Adui yako atakupa hata sumu. Umwanya uzoburi kuraribwa. Kwa muda mdogo tutakuwa kuna. Uchumenya ati nawe yampaye igitumbura. Useme hata kama amenuzia kitumbura. Kumbe yari mubasi banje. Kumbe alikuwa ndani ya maadui zao. Uchuhindura. Ufiku unabadilisha. Ejo ni yaguha kantu kumva kakuguye neza. Kesho akikupa kangino nasikia nikata. Uvuga ati umukunzi wanje. Utasema huyu ni mpenzi wangu. Warankunda. Huyu ananipenda. No munsi. Sasa siku ya leo. Umuntu akubwiye ngo ndagukunda. Mtu anakuambia anakupenda. Ngo nanje ndagukunda. Eti na mimi pia nakupenda. Wamukunze ryari kantuzi. Umempenda lini wewe? Ubwo subujyaja. Hiyo si unafiki. Cyo umbwiye ko nkunda. Yeye ukimwambia kama unampenda. Bavuga ati Imana
igufasha ubandanye unkunda. Anasema Mungu akusaidie uendelee kumpenda. Acha ndindira rero. Anafika nasubiria sasa. Harabakuzongemurira n'ikiro cifu. Anaangalia kama utambebea hata kilo cha. Chanzo mbwira ati ngo ndakugurire bruschette. Wala umuite umwambie njoo nikuzie nyama. Canka ati nagusengeye uno munsi. Au eti nimekuombea siku ya leo. None ugukunda kora iki muri wewe? Sasa anayekupenda anafanya nini kwako? Canka ugendana n'abasi. Au natembea na maadui. Mani ravuze ngo hasigaye ukwezi kumwe. Mungu anasema panabaki mwezi mmoja. Ukwezi kumwe. Mwezi mmoja. Ibibazo bisige muri 2000. Shida uzibakiza ndani ya mwaka wa 24. Ubifisemwe uruhara. Umeviunga ema mkono. Na ubifisemwe uruhara kugira uteri ntama. Na we pia umeviunga ema mkono kusudi usipige hatua. Telefone yawe. Simu yako. Ukayicabukana muri 2025. Ukivuka nayo ndani ya mwaka wa 2025. Ukiri kumwe n'abasi bawe. Ungali pamoja na maadui zako. Uzoguma muri ca gitenge kimwe. Utabaki makile kikwembe kimoja. Bazoryoherwa bariko bagutiza impuzu nguje kuruba. Watafurahi wakikwazima nguo uende kuomba. Waruzi ko umwazi wawe ugiye kumutira atakwima. Ulikuwa unajua kwamba adui yako kienda kumazima. Araguha. Anakupa. Kugira cabwira abantu. Ili aambie watu. Bukajya kambaye igikwembe canje. Kale kanavaa nguo yangu. Kajya kambaye impuzu ziwanje. Kale kanavaa mavazi yangu. Agaca gusanga mu bantu. Anakukuta mu watu. Wera ngene upfaho wicaye. Etiona kisuna yeke. Boni impuzu yanje. Na nguo yangu. Yakutijije kugira gute agukoze isoni. Amekwazima ili akufezeshe. Nabwo yakutijije kubera gukunda. Hakukwazima juu yako. Oya, yakutijije kugira ze kuronka agukura. Alikwazima ili apate mahali atakutoa. Nagomba ndakumenyeshe. Nataka nikujulishe. Wubahirize ivyo Imana ivuze uno munsi. Uheshimu yale yenye Mungu anasema siku ya leo. Murabe ko Imana itaje kubikora nkuko bivuze. Kisha utizame kama Mungu aje kuyatenda kama ubu mwaka ugeze hagati. Mwaka ulipofika katikati. Abaza kumvira Imana uno munsi bose. Wenye watamtii Mungu kwa siku ya leo. Bakabigenza nkuko Imana yabivuze. Wanatenda kama jinsi Mungu alisema. Bagiye kuba badasanzwe. Wanaenda kuwa watu kuko Imana nayo yaguhamagaye yari idasanzwe. Kwa sababu Mungu aliyekuita. Uwo Yesu mugiye kugenda. Uwo Yesu mnaenda kutana. Ni Yesu akomeye. Yesu mwenye nguvu. Ni Yesu w'imbaraga. Ni Yesu mwenye mamlaka. Naho yarabivuyemwo. Hata kama alikuwa anatoka emo. Nawe yari yamaze kwambara umubiri reka. Na yeye alikuwa alishavaa mwili. Ndabona n'abakozi b'Imana bari barabivuyemo. Anaona na watumishi wa Mungu alikuwa alishabitoka. Kubera inkoni bariko barakubitwa. Kwa sababu ya fimbo alikuwa. Haragera inzara igihinzari kujya. Panafika nyakati njaa inakuuma. Zijya ni za nkoni. Zile ni zile fimbo. Kugira uze kukarago kacho bihagarika. Ili uje kwenye mlago unasimamisha. Imvura ikagwa. Mvua inanyesha. Ukimba ngo ntana y'akabajaji mfise. Unasema sina hata nauli ya bajaji. Singenda nitaye muri iyo mvura. Sitaenda maimvura. Reka zijya ni za nkoni. Zile ni zile fimbo. Satani amaze kukubona rero kumeza uko. Shetani sasa kisha kuona kwamba wewe ni achaguma gwiza. Anabaka anaongezea. Achaguma gwiza. Anaongezea. Imvura iguye. Mvua ikinyesha. Pasua. Kakwereka Satani ukuri umunyabwoba. Acha kumwonesha Shetani kama wewe ni mwenye oga. Satani afatira kubwoba. Shetani anakamatia kwa oga. Uno musa kuraza ubusa. Leo anakulaza njaa. Ukacitangura kwibagira gusenga Imana. Unaanza kusahau kuomba Mungu. Wasenga Imana na ukayisenga uyituka. Ukiomba Mungu napo namtukana. Uno munsi waza. Leo ukifika hapa. Ukabona hariya naka waruzi ko mugiye gusangira. Unaona mwenzako ulikuwa unajua kama mtaenda kuchangia. Washiki ukumva yakaranze. Ukifika kwako unasikia kabisa amechopoa. Batangura kuranga. Unaanza kutizama. Ngo mwiri wabo ngaho. Eti jambo watu wapo. Kugira wumve ko bakubwira ngo karibu. Ili usikie kama atakukaribisha. Wabwira ati mwiriwe. Mwambie jambo. Ngo ntawoca ngaho. Hakuna maana anaweza jipitisha. Atoya ati natwe tugomba tuje mu rubanza. Eti hapana na sisi tunataka twende mshere. Chugenda uri Dodomba gushika muhira. Unaenda unajidoga ati nyumbani. Haja Satani yagufasha. Pale Shetani amekushika. Watinye. Umeogopa. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Birashika ukaba wataye umurimo kubera inkoni. Inawezekana ukatupa kazi ya Mungu kwa sababu ya fimbo. Imana ivuze ngo iraje kugirire neza. Mungu anasema nakuja kukutendea vyema. Harabaririmbyi bari barabihevye. Kuna waimbaji walikuwa wameshaacha. Harabaririmbyi bari barahevye kurimba kubera atakazi bagira. Kuna waimbaji walikuwa wameshaacha kuimba kwa sababu hawana kazi. Bakagenda basiba bakabaribo basaba kazi. Wanaenda maadui zao ndo wanaomba kazi. Umwasi wawe amaze kugukoresha. Adui yako akisha kutumikisha. Ucurinda upfu dateye imbere. Utakufa bila kupiga hatua. Abakwiyegereje. Anakujisogezea. Maze kumenya kuri umwasi wanje. Nikishajua kwamba wewe ni adui yangu.
ndakubonye nkucakure, nikikuona na kupita mbali, ndakikiza nkacakure, napita mbali yako. Mu Burundi jewe ndafisa abagenzi batarenga babiri. Hapa Burundi iko na marafiki zake hawapiti wawili, ariko abo tuzinanye bararenga ibihumbi 10, ila wenye wanafahamiana wanazidi 10,000. ariko ndavuga ko mfise abagenzi babiri, ila nasema kwamba ana wanafiki wawili tu. kandi muri telefone harimwo abantu barenga 1000, tena ndani ya simu pako watu wanazidi 1000, ariko abantu ndabafutia keshi rimwe mu ndu, ila watu wanavuta mara nyingi limoja kwa wiki. Hari abantu bari muri telefone yawe uzofuta tabawe bakirimwo, pako watu wenye utavuta ndani ya simu yako. Uku kwezi kwa12, huyu mwezi wa 12, higikaye n'ikaramu, tafuta kae na biki, raba aho wagiriye ikibazo, tizama mahali umepata shida, raba abo mwagendanye bose, tizama wale wametembea nao, urabe umuntu umwe yagufashije, utizame mtu mmoja aliyekusaidia, urabe nabandi bazibiye ibyawe, utizame na wengine wamefunga mambo yako. Je uvuze wankoreye ikoze ukambwira ngo mbabarira, yeye kama umemtendea vibaya unasema nisamee, ndakubabarira, anakusamee. mugabe je ukoze nyene ikosi wanje ukavuga mbabarira, ila kesho kitenda ingine kosa unasema nisamee, ndakubabarira n'amakenga, anakusamee na mashaka. avuga ati ibijambo riravuga ngo tubabarira abantu betanga bakanga, neno linasema tusamee watu indwi 7 mara 7. jewe ijambere ni rimwe, yeye ya kwanza ni moja, ya kabiri n'amakenga, ya pili ni mashaka, ya gatatu ntajya uzonkorera, ya tatu hautamtumikia kuko sinzosubira kuguca haruhande, kwa sababu hataongeza kupita pembeni, na imvura izogwa sinzokugama iwawe, hata mvua ikinyesha sitakuja kwako. Asubiri mara 7, umaze kurindira indwi, ukishasubiri mara 7 hadi 7 muri kirofa kabisa, unakuwa wewe ni mjinga. umuntu umubwiye ijambo agiye kuguteranya, mtu unamwambia nena naenda kukuchonganisha, ejo usubiye kumubwira ibindi, kesho unamwambia tena lingine, urakwije mu mutwe, wewe unaeneza kabisa ndani ya akili yako. kubera iki ivyambere atabibize, kwa nini neno ya kwanza akuweka, ivya kabiri nivyo atazovuga, ya pili ndio atasema, umubikije n'ivya gatatu unamwekesha tena mara 3. ndakuguranya ibihumbi 100 urabiriye, nakupa raki moja unakura, nunsubijemwo n'ibihumbi 10, hanirudishia hata 10,000, ejo ngo ngurana amajana 5, kesho eti nikope raki 5, ndayaguhaye nazikupa, n'aya mbere nayo wasubije, na zile za kwanza wanirudisha, mbankwije mu mutwe, nakuwa naeneza ndani ya kichwa. gira ubwenge, kuwa na akili. umuntu amaze kukugirira nabi keshi, mtu alishakutendea mabaya mara nyingi, mugendana ubwenge, mnatembea naye kwa akili. turi ku mbuga biriko biragenda ku isi yose, tuko tunaonekana duniani nzima, ntabwo ivyo turiko turavuga ari biherera ngaha, sio yenye tuko tunasema taishia hapa. mu Bubiligi bariko baratwumva, Bubiligi bako wanatusikia, muri Amerika bariko baradukurikirana, ndani ya Amerika wanatufuata, Tanzania, Uganda no mu bindi bihugu, Tanzania, Uganda, hata ingine mainchi wako, hata hapa ndani ya watu. Ivyo mvuga yenye anasema ndabishingira nahe, anayashuhudia. shaka uburinda unkoreye ikibirimwe, ukitaka uwe ni nani ukimtendea kibaya alimoja, ubugira kabiri zokinkorera mugabo atari nta kusanganiye, ya mara pili utamtendea ila akuja kukuangalia, irigira gatatu ntibizokunda, ya tatu haitawezekana, uko nzokugumiza kwijisha, kwa sababu atakubakiza ijisha abantu no munsi, licho sasa wanadamu kwa siku ya leo, menya aho watsitariye, jua mahali umekwa, nimba hari buye utori nyundo rikubite, kama pako alijiwe shika nyundo upige, uzohora utaha hameze neza, uwe unaenda nyumbani pako sawa. nimba hari kinogo watsitayemo kiri imbere y'umuryango, kama pako shimo mbele ya mlango umekwaye, rondera utubuye ugipakire, tafuta majiwe ujaze, none umunsi ukiguyemwo kirakuvunye, leo nakiangukiemo kinakuvunja, ejo ugiye kwa muganga, kesho naenda hospitalini, urakize, unapona, uragarutse muri cya kinogo kirakuvunye, unarudia tena makile kishimo kinakuvunja, uri kirofa. wewe ni mpumbavu. ni za nkumi z'ibijuju, ni wale wa binti yazavuze ngo ari nkumi z'abanyabwenge, eti palikuwa wamoja wenye elimu ni nkumi z'ibirofa na wengine wenye hawana akili. nta nkumi z'ibirofa zihari, hakuna wabinti wako staji ya adabu. uno munsi avyariye iwabo, leo anazalia kwao, nejo arasubiriye, kesho naongeza, na hirya ejo arasubiriye, na kesho kutwa tena naongeza. uwo si kirofa none gata, huyo si rofa. ngo igiti nikugukura mu maso kare, eti kimti akikugusi muricho mara pili, none wo kirikoza mu injuro zitanu, sasa kinarigusa hemo mara kizoeba kiritobore, kitaritoboa, utabakia wewe ni
reka uburofa mu abantu b'abanyabwenge. Acha urofa muwe watu wenye elimu. Abakizwa Wakristo nitwe dukwiye kuba abanyabwenge. Tulikuwa tunastahili kuwa wenye elimu. Uno munsi umuntu aragiye aguhaye ifanta n'akabrusheti. Leo mtu anakuzia nyama na soda. None ubwo n'ubucuti bwataye. Chiguma wanika menyo. Unabaki unaanika tu meno. Nta n'amahera akwiye impene guhaya tigenda ugura impene. Hakuna hata pesa zinaendana na mbuzi anakupa eti nenda uze mbuzi. Nta n'umutaha guhaya. Hakuna mtaji anakupa. Nagomba nakutangarize. Anatamani atutangazie. Igituma bakizwa ubona bakenye. Chenye kinamaanisha Wakristo tunakuwa ni inyigisho mbi ziri mu mitwe yao. Ni mafundisho mabaya yako ndani ya kichwa chao. Wasabira bakwanka ongera ubahezagire gira nkuko Yesu yasabiye abamo. Yesu yari kuri misiyo, nawe kuri misiyo kwenye mpangilio. Nzogusabira umara imyaka myinshi, atakuombea malize miaka mingi, ariko nta noti yanje uzojyako, ila hakuna pesa zako. Nzokureka wicwe n'inzara, atakuacha ukufe na njaa. Niwahinduka ukibadilika, hanyuma rero ndakugirire neza, kisha kutendee vyema. N'abantu bansengera ngano, hakuna watu wenye wanamwombea hapa. N'abantu bansengera nofasha, hakuna watu wanamwombea anaweza akasaidia. Ince ngenda umwasi wanje bari we njana muhiri wanje, kisha aende adui yake ndo abebe ndani ya nyumba yake. Nangure ndamugaburire turarane, anze amkulishe walale naye, umukoza kumesurire, mtumishi akufurie. Uri kuraraba amasaha ntahira kugire je ubwira bicanya tureka tazi. Unatizama saa zenye nafikia nyumbani ili kesho mambie. Hari umuntu apfa kubera ubujuju bwiwe, pako mtu anakufa kandi ni Imana ikajikureka, na Mungu anakuachilia. Imana yavuze ngo izoturinda, Mungu alisema atatulinda. None twaye umwicanyi muhiri wawe, sasa unabeba muuaji nyumbani mwako. Mugihe Imana irakusubira kukurinda, Mungu atakulinda. Iravuga ati reka ndamureke, Mungu atasema acha ndamwere kubwenge ko atabwenge agira, nimuoneshe kwamba hana akili. Dukeneye gukoresha ubwenge, tunapashwa sasa kutumikisha. Hari abantu bataye umurimo kubera kudakoresha ubwenge, kuna watu wametupa kazi ya Mungu kwa sababu hari abantu bataye umurimo kubera inyigisho mbi, kuna watu wametupa kazi ya Mungu kwa sababu hari inyigisho mwarose, pako mafundisho mmepata. Hari umuntu umwe yambwiye, kuna mtu mmoja amemwambia, yari umukobwa kandi yasengera ngaha, alikuwa binti tena alikuwa akiombea hapa, akunda umuhungu atagira ubwenge, akapenda mwanaume mwenye hana akili. Arambwira ngo tugomba twubakane na naka, tunataka tujenge na fulani. Ndavuga ati naka ni kijuju. Akamwambia fulani ni mjinga, rindira zaronka ubwenge, chunga kwanza apate akili. Icambere aba muri saro kwase, cha kwanza naishi mnyumba ya babake, naragira n'ubwenge bwo kuza gupanga chambre, hana hata elimu ya kwenda kupanga chambre. Uwo yogira ubwenge bwo gutunga umugore, huyu atakuwa na akili ya kuishi na mwanamume. Ngoya ngo tuzoronderana, eti hapana tutatafuta pamoja. Nawe ati nawe uri kirofa, akamwambia nawe ni rofa. Byaragabuwe, imegawa. Umukobwa azovyara arushe, mwanamuke atazaki choka, umugabo nawe azoruhira umuryango abiri yasho, mwanaume naye atachokea familia atoke jasho. Namubwiye ati genda uzobibona, akamwambia nenda utaona. Ibyakunze, haikuwezekana. Uri umuhungu ukeneye kuzana kuba kugwawe, kama we ni mwanaume unahitaji kujenga yako, unakuwa na akili, ugiriyerekwa, unakuwa na maono, inzu yasura yivamwo, nyumba ya baba yako na namubwiye ati ndagiye gupanga mbe ndamenyera ubuzima, mimi naenda kupanga nizoe maisha. None uno munsi ushaka ngo sakubakire, sasa leo natamani baba yako akujengee, Ubeso azokwamara gusumira, sasa baba yako atakuwa genda ubanze ukarisha ubwenge, nenda kwanza ukuwe na akili. Ibyaso si gwawe, ya baba yako sio ya kwako, ibyaso byarakuretse, ya baba yako imekulea. Mugo umuhungu yavutse atagira ubwenge, ila mwanaume akizaliwa mwenye ana akili, papa afisa amamodoka, baba iko na gari, papa afisa amazu, baba iko na manyumba, papa minzu, baba nipe nyumba. So wawe nawe yayihawe nani? Baba yako naye amepewa na nani? Au kuvuga ati ngomba ngarisha ubwenge, kulikoni useme nataka kuwa na akili. Papa yararondeye, baba ametafuta, reka nanje ndondere, acha na mimi pia reka ngiriyerekwa, acha niwe na maono, kugarira kubyaso, ukunaangalia tu mambo ya baba yako. Uno munsi umukobwa, leo binti abibwira umuhungu ngo tuzoronderana, anasema tutatafuta pamoja. Uri kijuju muzoronderana ibiki? Wao korofa mtatafuta pamoja nini? Ivyo mu mategeko y'Imana birimo, iyo kwenye amri ya Mungu bikoemo.
urumufasha agenda umufashe. Wewe msaidizi, nenda tu msaidizi. Niho achavi ingorane ugasanga urugo rwasambuka. Ndio panatokea shida, unakuta nyumba imesambuka. Ukachosanga umugore ngo ngo ntakoze ntigishoboka. Unakutana mwanamke, hii kama situmiye nibibaho. Kama seti saina haiwezekani. Jewe ngomba nkora ikintu kambwira ngo udasinyira umugore ntibibaho. Yeye akitafanya kitu unamwambia mimi sitasinya kama niko bibi yako, haiwezekani. Worari wanyu. Unaweza lala kweli. Usinya kubiki kwa jenda umutwe w'urugo. Unasinye kunini mbona yeye? Nakubwiye sinya. Akikwambia sinyeni kusinya. Wanze gusinya ubura umuroberi njanangura kukugwa. Ukikataa kusinya unakuwa ni mpiganishi. Wewe naba umuroberi. Sasa sana kwa ni roberi. Abari umuroberi. Uya anakuwa ni bagore, hari abagore basambura ingo zabo. Imwe mu zibiri nizibana. Ewa mbili azishi pamoja. Imwe mu zibiri nizigira gute? Aho zigeze abari kiroberi kihageze. Zikifika pamoja ni zinatapigana. Nimba we wa mugore umugabaza ati sinyuka. Kama we mama mume anakuja ati sinya unakata. Menya ko ari mwe mu zibiri ziri mu rugo. Jua kama ni hewa mbili. Iriyerekwa rero. Kuwa na maono sasa. Agace umugore niyo. Umugore ndabwira ati sinya. Yeye mke wake hawezi. Naho barahomba ndabwira ati nyarutsa sinya ngaha. Hata ikiwa mahali anaisha kimwambia tutia saina na tia. Wase gusenda avuga ati umuroberi rero. Akikatara anamwambia yeye ni rebeni. Nuko bimeze badamu. Ndio hivyo wa mama. Abagabo nibo mutwe wiki. Waume ndio kichwa chake. None wewe uri mutwe wewe rero urugo. Sasa wewe uko kichwa chake sasa. Ndakubwiye ati hariya genda urime hariya navyo kumbwira genda. Akikatara nenda kulima kule, hakuna kumwambia nenda. Nkanura wagiye. Anafungua macho alishaenda. Yari mhemumbi imwe. Ilikuwa pepo moja. Hata mhemumbi iraza. Bila hapajaingia pepo mbaya. Vyose murahuza. Yote mnakumbanisha pamoja. Ariko umugore abamaze kuba umwasi wawe. Ila mke akishakuwa adui yako. Imigishira hagaze. Baraka zinasimama. Umugabo amaze kuba umwasi wawe. Mume akishakuwa adui yako. Imigishira hagaze. Baraka zinasimama. Nta kintu gisubira kuza mu rugo. Hakuna kingine kitu kinakuja. Nimba umugore avuga ngo sinsinya wa mugabo we. Kama mke anasema sita saini. Mwamaze kuba basi. Mwisha kuwa maadui. Nta terambere rigishoboka. Hakuna maendeleo tena. Umugore azobona hari ayiba umugabo. Mke ataona mahali kwenye pako pesa. Umugabo nawe azozaraya agira udukone umugore atazi. Mume naye atafanya konte zake zenye mke ajui. Umugabo arashobora kuba umwasi w'umugore. Mume anaweza kuwa adui ya mke. Umugore akabura amahoro kubera umugabo. Mke anakosa raha kwa sababu ya mwanaume. Imigambi gahagarara mu rugo kubera umugore. Mpangilio inasimama mu nyumba kwa sababu ya mke wake. N'umugore akabuko. Na mke anakuwa hivyo hivyo. Mwaba mwumva abagabo bisha abagore canke abagore bisha abagabo. Hamsikii waume wanakuwa wake zao au ni mwemu zibiri zigira gute? Ni hewa mbili. Ukaba ufise umugore akugarariza. Kama uko na mke mwenye akutii, muzane ku karago. Mlete kwenye kamlago. Umubwira ati wihane. Umwambie tubu. Reka kubifata ibisanzwe. Acha kuyashika kama ni mambo ya kawaida. Ukaba ufise umugore atakumvira. Ukiwa na mke mwenye akutii, muzane ku karago. Mlete kwenye kamlago. Kugira yihane. Ili atubu. Natihane ejo azoguhitana. Kama atubu kesho atakupitua. Ejo azoguhitana kabisa. Kesho atakupitua. Ukaba ufise umugabo ubona atamigambagira. Kama uko na mume mwenye hana mpangilio, muyenga yenga umuzane ku musozi w'Imana na yote. Mbembeleze, mulete kwenye mlima wa Mungu na yote. Reka kubandanya umuhata majambo. Acha kuendelea na mtupia maneno. Reka kubandanya umubwira nabi. Acha kuendelea na mwambia vibaya. Kuko ejo yoguhitana. Kesha naweza akakupitua. Kama ufise umugabo akora ibintu nyene vya hari atarakizwa. Kama uko na mume anafanya mambo muhenda hende, mbembelezi, umuzane mu ngoro y'Imana, mlete ndani ya nyumba ya Mungu. Tugiye gusenga rero. Tunaenda kuomba sasa. Tugiye gusengera umuntu wese. Tunaenda kuombea mtu yeyote agiye kwinjira muri 2025. Hasiga kwezi kumwe. Anaenda kuingia ndani ya mwaka wa 25, pana baki mwezi mmoja. Avuga ati Mana umfashe mu bwenge bwanje. Aseme Mungu nisaidie ndani ya elimu yangu. Umiyerekwa ryo kubona basi. Unipe maono ya kuona maadui zangu. Hanyuma imigisha yanje. Kisha baraka zangu ibone kurengana. Zipate kupita. Gira mugenza wa turi umunyamugisha. Ambia mwenzako wewe ni mwenye baraka. Ntabwo naje kugusengera ngo umugisha. Hakuja kukuombea baraka. Kuko umugisha warawuvukanye. Kwa sababu baraka umezaliwa nayo. Uri umwana w'umunyamugisha. Wewe ni mwana mwenye baraka. Je kugusengera kugira ugira ubwenge. Anakuja kukuombea. Kugira winjire mu iyerekwa ry'Imana. Ili uingie ndani ya kugira winjire mu masezerano y'Imana. Ili uingie ndani ya ahadi za Mungu. Bakubwiye keshi ngo ugiye kugirirwa neza. Wamekwambia mara
ninge tunaenda kutendewa vema aho kugirirwa neza ukagirirwa nabi, kuliko utendewe vema unatendewa vibaya. ngugiye kuduga igarade Tunaenda kupandishwa cheo, ubwo nakazi kakarara gaheze, na kazi inaisha. ariko uno munsi Ila siku ya leo byavuye kuyirekwa ribi, imetokea kwa maono mabaya. uno munsi wubatse urugo rurasambuka, Leo umejenga nyumba ikasambuka kubera wagiye abavyeyi bakubujije, kwa sababu umeenda wazazi wamekukataza. abavyeyi barakubwiye tujya muhungu n'ikigugu, Wazazi wamekwambia ule mwanaume, abavyeyi barakubwiye tujya mukobwa ni maraya, wazazi wamekwambia ule mwanamke ni kahaba, kumva. ila ukakataa uno munsi kusikia. usaba imbabazi, Leo uombe msamaha. hari ibibazo waciyemo, kuna shida umepitia, nawe wabigizemo uruhara, na wewe umeviunga imo mkono. cyo tugiye gusengera Chenye tunaenda kuombea nukujabuka muri 2025, ni kuvuka ndani ya 25, twinjira mu mbaraga zacu, tunaingia kwa nguvu zetu. imani duhe gukikira munsi y'umusozi, Mungu atupe kupitia chini ya mlima, abasi bacu bafata inzira yabo, maadui zetu washike njia zao, abakunzi tujane, wenye wanatupenda tutembee nao, ariko abasi bo nibafata inzira yabo, ila maadui washike njia zao. ntabwo uzotera imbere uri kumwe n'umwasi, Hautapiga hatua ungali pamoja na ntabwo uzotera imbere uri kumwe n'umugabo mutumvikana, hautapiga hatua ungali pamoja na mume mwenye ntabwo uzotera imbere uri kumwe n'umugore mutumvikana, hautapiga hatua ungali pamoja na mke, ntabwo uzotera imbere uri kumwe n'abana b'ibisuma, hautapiga hatua ungali na watoto wa mwizi. bamwe minerevare bakaca baca gurya inyama, Unampa pesa ya masomo anapita kula bayashika niyo bagiye, hawafikishi mahali wanaenda. abana bakunda guhenda abavyeyi, Watoto wanapenda kudanganya. muve ngaha mwihanye, Mtoke hapa mnatubu. muvyeyi wakoze ikosa ukaryemera, Mtoto kama umefaa kosa kugira unalikubali, winjire muri 2025 uri umwana w'ubwenge, ili uingie ndani ya mwaka wa 2025 uko na akili. tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Wowe uvuga ati Mana ndakeneye ubwenge, Wewe unasema Mungu natamani unipe akili, ndakeneye uncagurira abagenzi bo kugendana nataka nabo, unichagulie marafiki wa kutembea nao. niwe tugiye gusenga Imana. Wewe ndo tunaenda kuombea Mungu. Bishoboka urahaguruka, Ikiwezekana utasimama, bishoboka urafukama, ikiwezekana utapiga makoti, bishoboka uragenda genda, ikiwezekana utatembea tembea, kugira Imana iguhe inkomezi, ili Mungu akuvike nguvu. tugiye gusenga, Tunaenda kuomba. sabe inkomezi Imana, Uombe nguvu Mungu, sabe ubwenge Imana, uombe akili Mungu, yumvire ku Mana yawe, jifikirie kwa Mungu wako, iyumvire aho wakoze amakosa, jifikirie mahali umetenda maovu, iyumvire aho wagiriye nabi umutware wawe, jifikirie mahali umetendea vibaya mume wako, iyumvire aho wagiriye nabi umugore wawe, kumbuka mahali umetendea vibaya mke wako, hanyuma usabe imbabazi. kisha uombe msamaha. Nawe wabujije abandi gutera imbere, Kuna sawa umesababisha wengine wasipige hatua, nawe uvuga ati Mana mbabarira, nawe pia useme Mungu nisamehe. hari abo nahora mbeshera, Kuna wenye nilikuwa nasemea uongo, hari abo ntashaka ko batera imbere, kuna wenye sikukuwa natamani ati wapige none uno hatua. munsi ndasabye imbabazi, Sasa siku ya leo naomba hanyuma ubone msamaha, gusaba ubwenge, kisha upate kuomba elimu. nawe wabanje gusaba imbabazi. Ulishaanza kwanza kuomba msamaha. Databuja Mwami ushobora byose, uri Imana kandi uri Imana igira neza, ngaba baregereye intebe yawe, ngaba barakwegereye Mwami, bamwe bapfukamye abandi barahagaze abandi baricaye, umwe wese afise icyo ariko arakubarira, n'umwanya wazanye ijambo ryawe ryiza, ati ntitugasanganira basi bacu, sabiye ishengero ryose uriha amaso yo kubonama, sabiye ishengero ryose rigendere mu iyerekwa ryawe, sabiye ishengero ryose rihiyerekwa, bagirire neza, baha ubwenge abana batabakuze, imisore n'inkumi baha ubwenge, ibyo bazokora byose babikorane nawe, nasa ubukene ku ishengero ryawe, nasa ubukene mu bana bawe, kuko waravuze ngo ubukene n'umuvumo, hari bukene binjiyemo babyiteye, ibyo ndabibasabiye imbabazi, wakoze ko wababariye Mwami, wakoze ko bagiriye neza, wakoze ko wabahariye, urakoze 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 Mwami, turagukengurukiye, cyo tukaba tubisabye muri rya zina ryawe Yesu Kristo, muri rya zina ryawe Yesu Kristo, reka turikomera amashyi menshi kuko wanesheje natwe turanesheje, urakoze kubyumvise.
Amen. Amen. Yes. Abumvise ijambo ry'Imana, Imana ibaheza. Wenye kusikia neno la Mungu, Mungu awabariki. Yari message Imana yari bahaye. Ilikuwa message Mungu alikuwa akiwapa. Ntabwo yari jewe. Hakukuwa yeye. Imana yababazwa n'ibibazo abantu biteye. Mungu alikuwa anasikitishwa na shida zenye watu tunajikogotea. Tugiye rero gusengera abantu bari barataye umurimo. Tunaenda sasa kuombea wenye wametupa kazi za Mungu. Umuntu yari umuririmbyi akaba uno munsi avuga ati nanje ndifuza kuririmba muri NAOTH. Mwenye alikuwa mwimbaji anasema eti na mimi leo natamani kuimba ndani ya NAOTH. Wewe tugomba duhe karibu ngaha. Ndio tunataka tukaribishe mahali hapa. Nimba uhari. Kama upo. Kavuga ati je nari umuririmbyi. Unasema mimi nilikuwa mwimbaji. Nahora ndirimbira kure. Nilikuwa naimbia mbali. Ariko nkeneye guca muri aya makorari yo ngaha nabo. Ila natamani kuimba kwa hii kondi za hapa. Cyangwa ukaba uhari. Wala kama upo. Kavuga ati je narabihevye. Unasema mimi nilikuwa nimeacha. Ariko no munsi. Ila siku ya leo. Ndakeneye kuja mu baririmbyi yo kumusesa. Natamani kuingia ndani ya waimbaji wako wenye Mungu. Amashimeshi ku Mana. Makofi mengi kwa Mungu. Amashimeshi ku Mana yacu. Makofi mengi kwa Mungu. Amashimeshi kuri yo Mana. Makofi mengi kwa Mungu. Amashimeshi kuri yo Mana. Makofi mengi kwa Mungu. Amashimeshi kuri yo Mana. Makofi mengi kwa Mungu. Amashimeshi bariko baraza. Amashimeshi bariko baraza. Amashimeshi amasha. Makofi mengi. Wahishaki Imana hishaki. Aishaki izikora imirimo. Aishaki Imana aishakiye. Amashimeshi kuri yo. Aishaki Imana aishakiye. Aishaki izikora imirimo. Amashimeshi kuri yo. Aishaki Imana aishakiye. Aishaki izikora imirimo. Amashimeshi kuri yo. Aishaki Imana aishakiye. Aishaki izikora imirimo. 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 Amashimeshi kuri yo. Makofi mengi kwa Mungu. Mubatunge ibiganza. Muwanyosheye mikono. Umubwira ati we wanse kubyinjiramo sha. Umwambie wewe umekataa kuingia. Arahuzoza tutakikwakira. Batunge ibiganza wabwira ati Imana ibaheza bire cyane. Imana ibagirire neza. Mungu awatendeye vema. Abaperezida w'amakorari bace bahagarara. Washefu wa makundi wasimame mahali hapa. Baze babaki. Waje wawapokee. Bahagarare ngaho imbere abaperezida bonye. Wasimame hapa mbele wa shefu. Warahobaye Mana. Makofi mengi kwa Mungu. Amakorari makundi dufise naye zenye tuko nazo ni hizi. Iyo hagati niyo gutazira no kugira iki abuzukuru no wanjiri Ibrahim. Kusifu na kuabudu iko wapi? Na hari haipo. Nta cegera mufise. Sawa. Rero twaratangaje
Sasa tumetangaza nta muririmbyi ava muri korari, hakuna mwimbaji anatoka ndani ya kundi waje mu yindi eti aingie mwingine kundi. Ntibikunda, haiwezekani. Umuririmbyi aje, mwimbaji akikuja yinjira muri korari imwe, anaingia ndani ya kundi moja. Bimunaniye, ikimshinda aja mu yo gutazira no guhimbaza, anaingia mu kusifu na kuabudu. Umuntu arafise ububasha, mtu iko na uwezo bwo kuva muri korare aja mu yo guhimbaza. Anatoka maikundi anaingia mkundi ya kusifu na kuabudu. Zija korare zose mwazibonye, zile kundi zote zaciye ngaba president na pitia hapa. Hari izitambo kuntu, hari iziririmba kuntu, pako zenye zinaimba gisi, zose zirashoboye, ila zote zinaweza, zose zirimwa amavuta, zote ziko na mafuta. Ujya mugabo, ule baba atwariye abagabo gusa, anaongoza kundi ya wababa. Nta musore nta ngumaje, hakuna binti au mama na aja mu atwara y'abagabo, anaongoza kundi ya wababa. Ubu nawe bakurikirana, huyu naye wanafatana, ni yaba mama gusa, kundi ya wamama tu. Utaraba umumama, kama hujakuwa mama naho uyikunda ntujayo, hata kitenda utaingia ni makurindira uzuba umumama mpaka usubirie uwe mama. Iyi naijamwo bose, hii nayo inaingia wote, abagabo, misori, ngumi, waume, wa binti, wa vijana, na Fanderike hajamwo bose, hata kwa Fanderike nawe hajamwo bose, nawe pa naingia wote mwijwi rya Yesu, ndani ya sauti ya Yesu. Hagiye korale na hizo ifise izina ryiza cyane. Iyo kundi nayo iko na jina nzuri. Ujya nawe ni babandi bona batambuka ukuntu, bale nawe ni bale muri bana banacheza. Kama wezi udashoboye gutamba ucuburirekere, kama wezi kucheza. Tugiye rero kubasengera abapastori bahaguruke, tunaenda sasa kuombea mapastori wasimame, Imana ibahe ingomezi, ili Mungu awavike nguvu, Imana ibahe amavuta, Mungu awape mafuta. Aho mugiye kutangurira umurimo nga, mahali mnaenda kwanza kazi ya Mungu. Abapresident b'amakorali namwe muze muri bo mubakikuze, washefu wa makundi na nyinyi mje pia huko. Imana igiye kubazamura, pako Mungu anaenda kuinua muri ayo mavuta. Kwa hiyo mafuta muze muyabungabunge, muyachunge vizuri. Mafuta iyo yasheshe mwivu, ukimwanga ndani ya nuyora au zowi, ibikunda, haiwezekani. wirinde jazari. Umuririmbyi ntaja kuvuga urusaku, muimbaji haendi kutetana. Umuririmbyi ameze nk'umwungere, muimbaji ni kama kiongozi, barakubwira ukitabira, wanakwambia unaitikia, muga ntuzumwishure, ila usimjibie. Amakorari menshi, kundi nyingi asambugwa n'amajambo, zinasambuka kwa sababu ya maneno. Wamenisema, bavuze singira utubyo nambara, wamesema sina mavazi. Ngaha muri NAOTH, hapa ndani ya NAOTH nta muntu yinjira mu buzima bw'uwundi, hakuna mwenye anaingia ndani ya maisha mwingine. Ndamuza kiri mboregwa, eti mlevi, yari mboregwa yarabihevye, alikuwa mlevi ameacha, kandi ivyo nibikuraba wewe, tena hiyo haikuhusu. bamenyana n'Imana yiwe, achana na Mungu. ujya ndamuza akora ibi, ule nimemleta afanye hivi. iryo tangazo ntaryo tugusavye, hiyo jurisha tukuombe. Yesu aramuzi, Yesu anamjua, bashaka kumumenera amavuta, wanataka kukumwagia mafuta. Mwirinde mjazari abo bamenera amavuta, wenye watawaribia mafuta. Amavuta aragoye kuyora, mafuta ni magumu kuzoa. wewe wese afise uburenganzira bwo kwinjira muri korari ashaka. Mtu yeyote iko na ruhusa la kuingia mkundi yenye anahitaji. Muri NAOTH, ndani ya NAOTH nta wundi ntego dufise, hakuna ingine msimamo tuko nao, kuzobona Yesu, ni kumuona Mungu. turiko dukora kugira tuze tubone Imana, tunatumika ili tumuone Mungu. Mwiyubare, mjazari, mwiyubare, mjazari. muri amatara y'abandi, nyinyi ni mataya wengine. Umuririmbyi, mwimbaji ategezwa kuba ari umuntu akijije, anapaswa kuwa mtu mwenye kuokoka, adakora ibyaha, hatendi maovu. ufise utwo yahora akora, mwenye iko na tule twenye alikuwa anatumika, aratureka tubi, aache mabaya, kubera twese twari twaciye muri bibintu, kwa sababu sisi wote tumepitia ndani ya mabaya. uwovyura amadosiye yacu ya kera, mwenye anaweza mshe ya kwetu ya kale, hano ngaha twoca tuva, hata hapa tunaweza tukatoka. haje vyuye amadosiye ya Pasiteri Amisi, Mungu akiamsha dosia za Pastor Amisi, haje yoca yiruka sohoka, kumubwira ibya anaweza kimbia. kera ntitwara abantu, kale hatakuwa watu, kera twari twarapfuye, zamani tulikuwa tumekufa, ariko Yesu arahindura, ila Yesu anabadili. nawe Yesu, nimba hari akana taraguhindura, kama pako kakitu haja kubadilisha, nikagiye kuguhindurako, ndo anaenda kukubadilisha. ndakeneye muba amatara, anahitaji muwe mwanga. Umuririmbyi, mwimbaji, ari umunyabyaha ari umwe,
Kama ni mtenda dhambi ni umoja. Uwo bahora bakorana ibyaha aje ngaha. Mwenye alikuwa anatumika naye dhambi akija hapa. Yaraje kuyihana. Anakuja kutubu. Agaca mubona ari kuri mikoro. Anamuona kwenye microphone. Acha sohoka. Anatoka nje. Avuga ati kumbe na hajya. Anasema na pale. Biga baracharusha. Wangali wanachoka. Muze mutubera abana beza. Muwe watoto wazuri. Mani bahezage. Mungu awabariki. Reka dusenge Imana. Acha tuombe Mungu. Uwo bishobokera fuka mace bugufi. Mwenye itawezekea atapiga makoti. Dusabe Imana inkomezi. Ili tuombe Mungu nguvu. Nawe uri mu ntebe bishoboka wo vyaguruka ukashimira Imana ikoze iki gikorwa nk'iki. Nawe mwenye uko ndani ya kiti ikiwezekana naweza kusimama. Mani hagurukije abakozi bangana uko. Mungu anasimama, watumishi wanapata pasi. Aba baje gukorera Imana. Hao wanakuja kutumikia Mungu. Aba baje gukorera Imana. Hao wanakuja kutumikia Mungu. Numunezero udasanzwe mu ijuru. Ni furaha yenye sio kwa ya kawaida. Numunezero udasanzwe mu ijuru. Ni furaha yenye sio kwa ya kawaida. Mu ijuru baranezerewe. Mbinguni wanafurahi. Abamarayika bariko barazunguruka hapa. Wanazunguka mahali hapa. Imana nziza. Turagukengurukiye Mana nzima. Kuri iki gikorwa ukoze. Uhagurukije abakozi bawe. Aho bagiye kukuvugira ubutumwa bwiza. Aho benshi bagiye kwihana kubw'aba bantu. Tubasabiye amavuta, tubasabiye inkomezi muri Imana nziza, tubasabiye kurindwa. Mugisha wabo wugurure databuja. Ntihazagira umuntu azarira ngo ndashonje, ntihazagira umuntu arira ngo nadandaje sinungutse, ntihazagira umuntu arira ngo ndarahava. Bahereze umugisha kuko wawubahaye kera, uwo turawuguruye. Aho bagiye gukora umurimo wawe bize bigaragare ko ari abakozi bawe. Yes, uri Imana nziza, urakoze ko wamaze kubagirira neza. Natwe turabakiriye mu makorare yawe. Reka batangure bakore, reka utangure bakoreshe. Urakoze kubyumvise, urakoze ko wabahaye amavuta, urakoze ko wabahaye ubwenge. Tubikenguruke ubwizina ryawe gera Yesu, amen. Mashimeshi, makofi mengi. Aba perezida mwababonye mubaramutse. Washefu mumewaona, muwasalimie. Na Mungu awabariki sana. Umuntu wese afise uburenganzira bwo kwinjira muri korari. Mtu yeyote iko na ruhusa la kuingia ndani ya kundi anatamani. Tugiye gusengera umuntu wese afise umutwaro. Tunaenda kuombea mtu yeyote anahitaji umutwaro, hitaji. Vyaguruka hari, asimame mahali alipo. Umuntu yoba agwaye, mtu mwenye anaumwa, na wahaguruke, na yeye pia asimame kugira Imana imugirire neza, ili Mungu amtendee vema. Ama tuca twakira, kisha tutafika tunapokea diake ari kugira aze tumuhekereze umwana. Diakoni mahali alipo aje tumbebeshe mtoto mgongoni. Tugiye gusengera leo ofisi mutwara. Tunaenda sasa kuombea mwenye kuna hitaji. Iyo maana yawe. Ujifikirie kwa Mungu wako. Kuri iyo maana yawe. Ujifikirie kwa Mungu wako. Imani mbwiye kugiye kugutabara. Mungu anasema naenda kukukomboa. Iyo ngwara siyo kukwica. Iyo magonjwa siyo kukua. Ubwo bukene si ubwo kukwica. Iyo maskini siyo kukua. Uko kubura akazi sivyo kukwica. Ariko bigiye kurangirana no kukwezi. Ugiye kwinjira muri 2025 witegeka. Ibibazo byo mu muryango ibyo bigiye guhagarara guhera kuri iyi segonda. Data uje mwamushobora byose, uri Imana nziza kandi ugira neza, ntawe uhwanye nawe. Bahagurukanye imitwaro, ingwara zitandukanye, ndavuze ati nubakize. Ibibazo byo kubura ubuzi, ibibazo data buja byo hirya no hino, hari abafise ibibazo byo gupanga, hari abafise ibibazo byo kutagira aho baba, hari abafise ibibazo byo mu ngo. Data buja wikorere nk'Imana. Umuntu wese yavyagurutse, data buja musenyurira ikibazo ciwe. Urakoze ko wabahaye inyishu, tukengurike bw'izina ryawe gera Yesu, amen. Amashimeshi ku Mana, makofi mengi kwa Mungu. Tumwakira na mashiwe, tukimpokea na makofi mengi. Mkuru wa mama renguke, mkuu wa mama afike mahali hapa. Abadamu wa pastori baze,
wake wa mapasta wafike mahali hapa. Damu wabungere. Wake wa wachungaji wafike hapa. Mkubwa wa mama. Ikana muba mama naga pastor wa mutwa. Nahamaga mkuru wa mama. Ika pastor. Neita mkuu wa mama. Ikana gutwara muba mama. Yeah. Data bushoma mushobora vyose. Kuva kera kibirengeye abamama bagiriye yerekwa ubahaye ikibondo bakiduga ni Yerusalemu. None nawe data uje yagize yerekwa ngiki kibondo cawa kiduga ni Yerusalemu yamaze kugishikara ku musozi wawe NAOTH. None data uje yagiye kugishira mu mugongo turagihezagiye. Reka umugongo uzubu umugisha. Reka umugongo uzogiheka uzuwurinde. Ikibondo nacu kirinde ingwara. Tucatuye ku bwenge, tucatuye ku mugisha. Inzu data buja kizokwinjira mu cyose kizeke hasiga umugisha. Oicha zokora ko data buja kizekibe cyo kizekigira umugisha. Reka abavyeyi biwe bagira umugisha. Reka abo bavukana baze bagira umugisha kubera we. Reka data buja umuha ibyo kurya kubera iki kibondo n'ibyo gufasha n'ibyo guha abakene. Urakoze kuvyumvise, urakoze kwagehezageye cyangwa izina ryawe ryera. Amen. Amashimesh kuri yo mana. Makofi mengi kwa Mungu. Amashi nayo ndumva. Makofi akiasikia. Kari nyuma batuzamurira gasirimba gatonye. Watuinulia kisirimba kidogo. Nikawa gateguye. Gira tumuche muva hasi mwese. Ili msimame nyinyi nyote. Ndabona mwarambiwe. Anaona mmechoka. Mwarambiwe? Mmechoka? Tugomba turangize tuze kuryama. Tunataka tumalize twende kulala. Mwe tuze kuryama. Tunataka twende kulala. Abandi muje muri makadamia. Wengine mwende ndani ya makadamia. Tangure kunywa umubirizi. Mwanze kunywa mbirizi. Mama Jane nabo batekera ibinono ntiwora. Mama Jane naye anapiga vinono. Umuntu abari ngacha agenda kurya. Mwenye kwa hapa naenda nakula na kunywa. Shabuka inzara yari yaratwishe. Njaa ilikuwa imetuua. Twarasohoka tukabura aho tujya. Tulikuwa tunatoka tunakosa mahali ya kula. Makadamia imani yehezagi. Makadamia Mungu aibariki kabisa. Kweli. Tugiye kurangiza rero mu vyaguruke mwese. Tunaenda kumaliza sasa, msimame nyinyi nyote. Hari abashaka ko tuguma. Pako wenye wanatamani tubaki mahali hapa. Hana abari bagize igihe bataza ngaha tutakiri. Abaririmbyi mwari mwaragiye. Waimbaji mlikuwa mmeenda wapi? Janet hari wari wagiye, wari warahunze. Mlikuwa mlienda wapi? Mlikuwa mlikimbia? Ngubwire ishengero yo wahora. Njoo waambie kanisa mahali. Ngo nawe uvugiye wahora. Mwe wote mje mwambie kanisa. Munyaruke kugira turisenge. Mje haraka ili tuombe Mungu. Hanyuma na Aimable hariya araberewe na mukiwe. Kisha na Aimable kunapendeza na mke wake. Mungu akubariki sana. Aimable bimeze neza ndabona.
Emabure mambo ni mazuri naona. Nta koti nk'iryo yari bwambara atararongora. Hakuna suti kama ile alikuwa akivaa bila hajaoa. Iravuga ati no kubaka urwawe ni byiza. Ambia mwenzako hata kujenga nyumba yako ni vizuri. Mabure yari bwambara ikoti nk'iryo. Mabure alikuwa hajavaa suti kama hii. Urubavu rwiwe rutari bwaboneke. Kwa sababu ubavu wako none ubwarabonetse Imana iguhezage. Sasa hivi umeonekana, Mungu akubariki. Na Madamu Pascal araberewe. Na mke wa Pastor Pascal anawapendeza. Garawe na wari bwambara ukutaraje ku mupasito. Urikurisha vibe bila ujoro. Yambaye uko kubera yagiye ku mupasito. Amevaa hivyo kwa sababu iguhezage. Mungu akubariki. Bahe batubwira iyo bahora. Mwahora he. Imana ishimye. Haleluya! Haleluya! Amina. Sindabumva. Haleluya. Haleluya! Ndanezerewe kuba ndi hano hantu. Haleluya. Sinari nabataye, iyo ndabata sinagaruka. Haleluya. Simvo zimvuyeko. Nimvo z'ubuzima urazi yuko ugumugenda kuronderera aha na hariya. Si jewe ariko nagarutse, ndabakunda cyane. None aho uyebanzure kibanza gumye mikrofone. None amavuta uracayafise canke yaraka? Shanda yafise no muno mwanya. Tera gatonye twumve. Numbe tukwakire twumvise ko amavuta kiriyo canke tugusengere. Muhagarare neza ku vyuma ntabe bateko. Ntababwiye ngo niwe yamaye. Abiringi abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza. Abiringiye urashobora gutangira umwana we. Amavuta aracarimwo. Tumwakire kwe. Amavuta mwayo mu bisarimwo. Rowanje nada turamwakire. Mwaye muhezagire ngo bakwakiriye. Kaze usubire ku murimo muri NAOTH bimeze neza. Ramutsa nawe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Mwese ngaha muratuzi twadusanzwe dukora imirimo ngaha. Ariko kumva y'ubuzima no gukorera kure bitugora gushika ngaha. Nitwabataye twaragarutse. Amashimeshi ku Mana ko ntabwo babataye. Haleluya. Ngira abo bizokorera tuzobandanya dukorera imirimo ngaha mwarahezagiye. Amen. Rero muri NAOTH bimeze neza. Muri NAOTH bimeze neza. Ndani ya NAOTH mambo yote ni sawa, tunawapokea. Twaramaze kuba dufise bisi. Tuishapata gari. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Namwe bahama modokari. Na nyinyi Mungu awape magari. Tuzane na yandi mabisi. Tulete hata zingine basi. Tuzane na mamoto. Tulete hata mamoto. Azohora tahana bakirisi umwe wese ashikiwe kubera muri Yesu ni byiza. Kwa sababu ndani icyo twatuye kirashoboka mu izina. Kile inawezekana kwa jina la Yesu. Tugiye gusenga twisuriye. Tunaenda kuomba sisi sote.
ahishakiye Imana ahishakiye izikora umurimo ahishakiye izikora imirimo ahishakiye Imana ahishakiye izikora imirimo. Sasa kundi zote ubu amakorali yose bazohora babashira ku mbuga hivi, kundi zote watakuwa wakiweka batigera babona no mu mahanga, siko no pako muimbaji waonagi hata nje, bazokwama amakorali yose kuwa Mungu kwarenganye, watakuwa kila kundi zote ziguma hehe ku mbuga, zitabaki kwenye uburyo nawe ugiye kuri NAOTH TV ili nawe ukiingia ndani ya NAOTH nawe wibone, siko no nawe ujione, cyangwa ushoboye kumubwira ati ndi muririmbye haja kuri NAOTH TV au uweze kusema murabe ingene tubigenza, siko rero ubu kuri NAOTH TV bahora bacagura. Sasa hivi kwenye NAOTH TV walikuwa wakichagua. Ya makorali amwe twabona agumako. Pako kundi moja tulikuwa tunaona zinabaki eko. Na zingine tulikuwa tunaona. Sasa hivi mbona bose babigenza neza. Tunaona wote wanafaa vizuri. Hama ari ikindi kirangwa gikomeye. Sasa pako ingine jurisho. Umujournaliste akora byiza. Journaliste wetu anafaa mazuri. Agize iminsi ansaba telefone nariyumviriye ndayimuhe canke ngirego. Anamaliza masiko naomba simu, alijifikiria impe au navuze ati nayo no muha. Alisema hawezi impa. Telefone iwe yarapfuye. Simu yake imeharibika. Araza ngo ndayimuhe ndayimwima. Akakuja ati ayimpa akaimwima. Nimba mubona ivyo akora ni muhimuguri. Kama mnaona yale yenye anatenda ni mazuri muimuzie. Nenda mwongeze siko none. Na yeye amuongeze. Nenda mwengi hivi 300. Amuzie kama simu ya 300. Kandi mwari mukumuguri y'umumiliyo. Na Mungu anaweza muuzia milioni. Kandi vyakora. Tena yenye anatumia. Bishaka telefone yagutse. Inasababisha apate simu kubwa. Ni muyazana. Muzilete sasa. Niwe shira ku muryango aho bari muryango nibinjire kugira tuce wenye wako ndani ya mlango waingie. Telefone muhimugurire frame. Simu tuimuzie. Oya ni muvye hasi muzana mahi. Mutoke chini mlete pesa. Uwo binezera ni wayazana. Uwo bibihira ariki. Nukuri muzana mahera ngaha kandi mlete pesa hapa. Ndavyibutsa ubunyene. Anayakumbuka sasa. Tumugurire telefone kabisa. Tumuuzie simu kwa kweli. Nayo ndamugurira jewe. Hata imuuzia peke yake. Nyarukana mutugende. Leta pesa twende. Musanga inyama ziheze muri makadambi. Mtakutana nyama zinaisha ndani ya makadamia. Ngizi zatanguye kuza. Zani giseke turundi mochuzo. Sana. Leteni kitunga. Ndakeneye vyuzure ngaho. Mujournaliste mu mugore telefone. Anahitaji zijaye hapa. Ale hundi tutari twao. Pako na mwingine tukukua tuliona. Nyako wa opejimani muhezagire. Opeji Mungu ambariki. Ntabwo twari twamubonye hari yepfo nawe. Naye tukukua tuliona. Dusigaye dufise abaopeji benshi najya no mu opeji. Dufise abanyamategeko. Bani guhezagire. Araje aciye akora. Oya shira indani. Shira indani. Imana iguhezagire opeji. Mungu akubariki opeji. Eric yarazi ngo ni wenyine ari afande. Ara abanyamategeko benshi. Kama yeye ndo afande peke yake. Uri umuhombe wewe wari wamenye Imana hanyuma ugasubira. Uri umuhombe wewe wari wamenye Imana hanyuma ukabivamo ugasubira inyuma. Usenga wala senga wemuyera kamanuka ari kutaramirije nacho bizakumarira. Uri umuhombe wewe wari wamenye Imana hanyuma ukabivamo ugasubira inyuma. Usenga wala seka emuyera kamanuka ari kukaramirije nacho bizakumarira. Uri umuhombe wari wamenye Imana hanyuma ukabivamo ugasubira inyuma. Komisere moyege yarutse yakwa komisere muri NAOTH yarakomeye wamenye Imana hanyuma ukabivamo ugasubira inyuma. Imana iguhezagire kibondo. Abana baragukunda ugasubira inyuma. Wari wamenye Imana hanyuma
yaharure ugasubira inyuma wari wamenye Imana hanyuma ukabiva ugasubira inyuma wari wamenye Imana hanyuma ukabiva ugasubira inyuma wari wamenye Imana hanyuma ukabiva ugasubira gusenga warasenga kuririmba ukaririmba ariko wabivuyemo urasubira inyuma wari wamenye Imana hanyuma ukabiva ugasubira inyuma waravuga ubutumwa abantu bakihana none warabivuyemo urasubira inyuma wari wamenye Imana hanyuma ukabiva ugasubira inyuma uri umuhombe wewe wari wamenye Imana hanyuma ukabiva ugasubira inyuma wari wamenye Imana hanyuma ukabiva ugasubira inyuma uri umuhombe wari wamenye Imana hanyuma ukabiva ugasubira inyuma wari wamenye Imana hanyuma ukabiva ugasubira inyuma wari wamenye Imana hanyuma ukabiva ugasubira inyuma amashi menshi ku Mana makofi mengi kwa Mungu. Bea pasiteri basi kakarimba kiwe mukunda naka ngo yo uri hega ukadusezeza ukarenga pasiteri basi wazo mubyaguruke tuca dusenga nako nyene tunaomba niyo hiyo yo hazoba amaganya ugurura imiryango ikibazo kwicuza mana tubabarire yo hazoba amaganya hazoba amarira ikibazo kwicuza mana tubabarire mukaroti mana yaramuhebye mukaroti mana yaramuhebye kuko yaravye inyuma mana yaramuhebye kuko yaravye inyuma mana yaramuhebye hazoba amaganya hazoba amarira ikibazo kwicuza mana tubabarire hazoba amaganya hazoba amarira ikibazo kwicuza mana tubabarire imuze twihane tuve mu bwicanyi tuve mu busambanyi tuve mu kaboregwe dukore ivyigomba bene data imuze twihane bene data imuze twihane tuve mu bwicanyi tuve mu busambanyi tuve mu kaboregwe dukore ivyigomba hazoba amaganya hazoba amarira ikibazo kwicuza mana tubabarire hazoba amaganya hazoba amarira ikibazo kwicuza mana tubabarire
Imani guhezagire. Mungu akubariki. Imani guhezagire cyane. Mungu akubariki sana. Kandi na Nepo muri Amerika twaravuganye. Tena na Nepo Amerika wameongea naye. Uzogafata neza ndakamuha. Umkashike vizuri atakampa. Naravuze ko hari umupastori ngomba kurungika muri Amerika. Amemwambia kama kuna mchungaji anatamani. Zorungika wewe. Abandi mwihangane. Zorungika pastori basi. Nibisaba imyaka. Hayombi miaka. Twarabivuga Imani guhezagire. Wameongea na Mungu akubariki. Ndaza kwa WhatsApp yiwe. Atakupa mutangure kuvugana. Mwanze none nibigira imyaka sawa gende wicara. Nangahe? Nanga 80 abanditse muyakire korale NAOTH waandishaji myapokeye korale NAOTH no kuzana 75,000 ku munsi wa gatatu. Kwa NAOTH ni kuleta 75,000 siku. Abuzukuru wa Abrahamu wajukuu wa Ibrahimu 50,000 50,000. Hari izi korale zose za Eric ijwi rya Yesu. Kundi zote wa Eric. Tugure telefone. Wote tuuze simu. Simu inuze telefone nzokongereza yasigaye. Ataongezea zile. Korale y'abagabo. Kundi ya wababa 50. 50. Izi korale zose ziri ngaha. Hizi kundi zote ziko hapa. Nta nimwe nkuyemwo. Hakuna hata moja natoa. Izo nanirwa n'50,000. Yenye itashindwa na 50,000. Tuzoca tuyihagarika. Tutafika tunaisimamisha. Umbizo bari cyo Eric. Ku munsi wa gatanu. Kwa siku ya 5. Tugure telefone yoyo. Tuuze simu yawe. Nange nzoca nongereza yasigaye. Na yataongezea zile zinabaki. Makire naye tuzasha. Tukeneye kugura telefone y'ibihumbi 500. Tunatamani kumuuzia simu ya 500,000. 80 ari mu telefone. 80 pako ema simu. Aba president makorari baze ngatuce dusenga. Washefu wa makundi wasikia. Kumbe ko bavyemeye. Tusikia kama anayakubali. Baba muravyemeye. Munakubali. Turavyemeye 50,000 tuzobizana kwa gatanu. Uwundi nawe aba president bavyemeye ngaha. Hapa. Muravyemeye. Munakubali. Abagabo n'abantu bakomeye cyane nabo bababiri boyigura. Aba mama igituma twababwira 75. Chenye kilimanisha tuombe iyo korale yatanguye ngaha. Ndo kwaya imeanza. Kandi nibo ari beshi. Tena hebo ndo. Muravyemeye ku wa gatanu mwijoro. Siku ya 5 usiku. Turavyemeye kubera twe tubakurira kandi aritwe dufise amafaranga. Amen. Abuzukuru ba Abrahamu muravyemeye. Ibrahimu munakubali. Ego natwe turavyemeye. Ikorari imwe yinyegeje ikwitaza. Kwaya moja nakificha mbona ikuti. Kuri kuratwenge 50,000. Navyo mugize gute? Abavyeyi banyu batayabahaye akira muyazana batayabahaye tuzatubafuta. Wazazi wenu kama wapi pesa tutawavuta. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi. Amen. Twebwe abana nayo tworonka turabanyeshuri. N'abanyeshuri baso banyu n'abavyeyi banyu n'abanyeshuri. Wazazi wenu ni wanafunzi. Ubuyemwo n'umwe harasiga wewe uri bakwe. Nawe muri abanyeshuri. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi. Twebwe turi mu bintu by'imyambaro gusa tuzoriya 30,000. Wazoriya 30,000 ngo ari mu by'imyamba. Watatoa 30,000 wako wanashona mavazi. Urahiga bayaguterera utigezwa kuzana kwiye. Utafuta wenye watakuongezea utazileta zinaenea. Nawe wigira ngo muri abanyeshuri. Na wao najifama ni ku munsi wa gatanu. Siku ya 5. Ubanyandikire bose makwawe. Andika kundi zote. Muzoba muyazanye. Mutazireta. Baraza ubwenge tuve hasi twese. Ariko botoye ngo n'abanyeshuri. Murayazana. Muravyemeye mama wiwe aramuraba ngo uyazana. Arayabo. Byaguruka rero dusenga. Simama sasa tuombe. Muri NAOTH n'umusozi umwe umisozi nazibagi. Kuri NAOTH n'umusozi umwe umisozi nazibagi. Kuri NAOTH
nziza, uri Imana igira neza. Databuja ndagukengurukiye, ndafukamye mvuga ati habwa icubahiro. Mukengurukiye ku bikorwa wadukoreye guhera NAOTH igitangura gushika kuri iyi saa n'uno muno turatubwiye amasezerano meza. Hari abo wakijije ingwara, hari abo watuye imitwaro, waduhaye abagenzi beza. Habwa icubahiro. Waturinze inkozi z'ikibi, warinze ishengero ryawe, warinze amashengero ahari hose. Habwa icubahiro databuja. Turasengeye uhereye ku mukuru w'igihugu databuja General Ndayishimiye Varisto n'abamufasha. Turavuze tumwaka ugiye kurangira, tugiye kuja databuja mu matora. Databuja abari uzohibera, azaba amatora y'amahoro, azaba amatora databuja y'umutekano. Uburundi buronka amahoro, Uburundi databuja bubayo bw'amata n'ubuke nkuko wabisezeranye. Umurundi yisi yishire yijane, abanyamahanga databuja babiye databuja. Igihugu cacu c'Uburundi kibe igihugu nyabagendwa, kibe igihugu c'ingenzi nkuko wabivuze. Wotegura guhungabanya umutekano mu gihugu c'Uburundi rwo turamwase. Abamarayika babo barinda igihugu c'Uburundi, abamarayika babo barinda inzego zirongoye databuja igihugu c'Uburundi, inzego z'igisirikare n'igipolisi. Ubagirire neza abana nabo, uhereye kuri nyumba kumukaduga databuja ku mukuru w'umutumba, kuri babura amatare ba musitanteri. Abo bagirire neza, abarongoye amashengero bagirire neza. Amashengero ya NAOTH ahari uyakomeze. Umunayota wese ahari databuja uzumuduzi garade, bigaragare ko ari umwana wawe. Uwinjiye akenye yakire gutunga, uwinjiye ashonje yakire guhaga, uwinjiye atagira amavuta yakira amavuta, uwinjiye bamusuzugura reka agiye gutaha yubahwe, reka urugo rwiwe rwubahwe. Uwinjiye apanze reka ronka haba. Urakoze databuja. Aho tugiye gusohoka hezagira ivyo tugiye gufungura, jana n'umuntu uwo ari we wese, jana n'abamanuka n'abaduga, abagiye kugenda n'umuduga ubabere dereva. Ivyo byose urakoze, tubisabye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Amashi menshi ku Mana yacu, Makofi mengi kwa Mungu wetu. mujana amahoro y'Imana.